uhereye muri famille je navutse ngirigwa ibakwe famille yanje sanga harimo abaririmbyi abo baririmbyi nabo bagiye kunyohyanta naginda bisunga ndabigira ko mendazi ko byacu banona benshi sponsor yacagoye inco bituma kubari bafise umutima wo gufasha igikorwa c'Imana atari kiwanje turabaye ikaze gufasha jewe gufasha mwene wacu abandi bose batandukanye afise impano birashika uri no muri bisi kumva nyene melody raje ukatigirwa ko wandika nyene cyangwa ukakigwa ko fata audio seze danije kwazobana nanje GSP team naho biruko tindagushima kuko igihe cyawe ubiperi amahoro kuko twaronse uw'amahoro atanga amahoro akadukomeza Noel nziza. Yes abakunzi ba Flip TV turabaye mwiriwe aho muri hose abariko baradukurikirana bari mu Burundi abariko baradukurikirana bari ku mugabane wa Buraya mwese turababwira tuti big up sana tunira tubahereza ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi so muranzi ko ari MP promoter the baddest aka the best behind camera na muranzi ko ari MC mu cameraman wa mbere atanga amasana mu meza muri plus 257 yes kuno munsi rero tufise umwe mu baririmbyi b'ama gospel muranzi ko Flip TV turi TV ikunda kubariza ibintu bimeze neza cyane kandi tukabahereza ibintu ku mpande zose zitandukanye so muranzi rero ko tudahengeshanya kuba ibintu bisa neza kandi tudahengeshanya gukoresha umwanya nkuko ari ryo rage ryacu reka tubanze tumuyagishe gatoya maze turazikaza kutubwira vyinshi ku byerekeye umuziki wiwe ndetse n'ubuzima bwiwe uko bimeze gute bro safi mutamu meze neza ndashima Imana kabisa ya turabona usa neza sana kabisa ya kawaida nyene mbo njendo mwana umurundi mwana ubujumbura mba ni hatari ni ngombwa nyene tubibona umva ni ngombwa use neza nyene tu nyene igisumba byose kwitwa mwana w'Imana naho urumva bica biza kuvuzuza byose ugasanga turaberewe dusa neza ni fresh usanga rubwiza nyene bugiretse kubundi cyane yes numwe rero mu baririmbyi bariko barakora cyane benshi bazi ku zina rya COSTA COCKS ayo namazina mugaye bukambye canke namazina y'akazi nkuko bamwe babivuga ko mbore araza kwidondora tubwire amazina yiwe benshi bazi ko witwa COSTA COCKS naye amazina abavyeyi baguhaye anovuga ko amazina abavyeyi bampaye muri iryo COSTA COCKS ririko ni COSTA n'iryo abavyeyi bampaye hama irindi ni habona Imana n'iryo y'ikirundi COCKS naryo kubivuze n'akazina kaje nyene buke tu bifatanye na carrière yabo urumva tumenyere kubona ufise amaklipe ukora amaklipe ukora indirimbo zimeze neza mbega impano yo kuririmba yaje gute byatanguye gute mboje navuga ko ya kuririmba nabitanguye nkiri muto cyane uretse ko gusa natanguye ndi mu musicien muri église kera ndiwa nkiri umwana muto nakunda kuvuza na mu batteur naravugije na piano en tout cas nk'amasima yose naraciyeko kwa nari umuguruguru nakunda umuziki navyitaho cyane kuririmba nagiye kwitora mu nyuma nsanga ndabikunze gusumba bindi byose nsanga ni vyubundi kunda mu mwanya munini umva bindi byose byambereye inzira ndashike kuri ibi umva byatanguye kera nkiri muto gushika no munsi namaze kubikunda cyane yego COSTA COCKS tumenyereye hari abaririmbyi bafashijwe n'aba Apollinaire bamwe mu ba legend muri gospel cyangwa abantu bashoboye gutangurira umuziki abandi cyangwa urundi gwaruka rwo kuruhaza muri no minsi mbega wewe nta bantu baba baragufashije kugira ngo ushobore gutangura umuziki wawe neza mboje novuga ko umuntu wa mbere yafashije canke sinomita umuntu ubwa mbere nafashwe n'Imana hama umuntu nawo ku bantu bafise umubiri nk'uyu wacu novuga ko abandi bantu bamfashije noshimira n'abavyeyi wanje kubera ko nkiri muto barabona impano kenshi umwanya barawumpa kuba muri bino bikorwa gushika no munsi hama nyuma yahonye yapo ari abaririmbyi nko bivuze bandi bagiye badufasha uhereye muri famille je navutse ngirigwa ibakwe famille yanje sanga harimo abaririmbyi abo baririmbyi nabo bagiye kunyohyanta naginda bisunga ndabigira ko tuganira bakama ama conseil cyane ndakwitoranya nk'umwana nyene yarezwe n'abandi yapo dusanga ibintu byose nyene bimeze neza nyene biri ku rutonde bisabija ku rutonde bica biroroha cyane COSTA COCKS tumenyereye abaririmbyi bahera mu ma église mugabo mu ma église tugasanga bahura n'ingorane nyinshi rimwe na rimwe ntibahabwe umwanya ukwiye rimwe na rimwe ntibahabwe kuja imbere ngo bashobore kwigaragaza bashobore kugaragaza impano bafise mbe wewe izo ntambamye ntizigeze zigushikira
Bo birashirwa sanga intamamyizi irahari ku baririmbyi bameze nkanje ariko kuri je novuga ko ndabishimira Imana nyene ivyabaye sinobisamo hano nyene ariko bo shimira Imana ko nyene ivyabaye kugira ngo bimfashe binyigishe nabundi bwo eglise ni nziza nanje ndayikunda ndi muri eglise kandi eglise ndi muno munsi nukuri ndabashimira cyane aho bari bose kuko bari mu batumye no musengera ahantu no munsi bari mu batuma babona imudoto zanje kenshi ndabwiye icyumviro hakimfasha nabantu bumugisha cyane je eglise ndimwo ndayishimira cyane irikindira neza Ego Costa Cox mbega ufise indirimbo zingaho maze gusohora muri studio yanavuga ko uno munsi kuri YouTube yanje ariko indirimbo zikaguri zitatu hariho thank you hariho nitwigumanire hariho na yaramamaye nizo ndirimbo navuga ko ziri kuri YouTube channel yanje hari indirimbo yitwa Malova nyine kuri channel yanje umva mbo ni indirimbo zine mu bisanzwe ziri kuri YouTube turazi ko bitoroshe gukora ama video hano mu Burundi cyane cyane muri gospel kuko ni bake baparvena gukora ama video ufise video zingahe bon ni zose zirafisa ama ego zose guys ni Costa Cox ariko aratubwira ko ibikorwa we abirembeje ari ku TV kandi ko nubwo bitoroshe gukora ama video cyangwa amasanamu y'indirimbo waragerageza gakora indirimbo zose muri bakozi ifisa amasanamu murumva rero ko ibintu bimeze neza cyane kuno muririmbyi ku bantu bakeneye indirimbo ziwe yavuze ko kuri YouTube zose ziriko ni Costa Cox official mbega Costa Cox mbega mu buzima bwawe bwa misi yose nakaye kazi ukora kari ruhande y'umuziki bo jewe inyuma y'umuziki nkuko mwabibonye namwe mwasanze ahantu turi niho nsanzwe nkorera imirimo yanje igura kuwa mbere gushika vendredi yanafise akazi ndakora ngahanye atari ngomba ko ndakavuga hano ariko inyuma y'ivyo ndakora no muri carrière ya fashion ndanakorera no muri carrière y'uburimyi je umva leta iraduhimiriza kuja mu burimyi n'ubworoza amakoperative n'ibindi vyinshi umva wo mugambi warawumenye urawutahura kandi urongera urawukora cyane ndakora neza kabisa none Costa Cox tuvuganye ukuri neza na neza nk'abantu bamaze kumenya neza umuziki wabo uko uhagaze mbega uhororo nka sponsor cyangwa uhororo nka power play cyangwa indirimbo zawe ziravuzwa nkuko bikwiye ku maradiyo bona uvuga yuko nyene ikintu cha sponsor ngaki cyatugoye iwacu sino kwijya kara cyangwa unishire hejuru sponsor yacagoye mu bihoje mfise ko ndamaze kuyibona aba sponsorizanye babandi nyene bo bamusanga nyene bandi hafi cyane mendazi kuko byacibona na benshi sponsor yacagoye nco bituma kubari bafise umutima wo gufasha igihugu cy'Imana atari kiwanje turabaha ikaze gufasha jewe gufasha umwene wacu abandi bose batandukanye afise impano ni bien hama kwande gwanje vraiment uko ndabikora nyene nta kundi kwa ko gusa namaze gufata ko n'umuhamagaro wanje je ndo nka sponsor ntayironka ndakora wala ndakora yapfego bakunze wa Flip TV nkuko muyibona rero no musore ko aratuyagira ko aratubwira amakuru y'umuziki wiwe ingene wifashe akatubwira career yiwe ingene ihagaze Costa Cox mbe nama evenement angana gute umaze gukora umaze kwitegurira wowe nyene ubwawe ku giti cyawe mbo je ikintu cy'ama evenement navuga yuko si menshi cha bo nisina menshi nkana yahari kubera ko ico nakoze nka evenement yari lancement y'indirimbo iruka gusoka yaramamaye bo bayise evenement mena yateguye nk'akantu ko kugira ngo ngire lancement y'indirimbo ego na nico cyonye n'ubundi bwo ntama evenement ndategura vraiment kwande guwanje none ni kubera ko uburyo ari buke cyangwa ni kubera ko hataragira ko ushobora gukora izo event bo nibaza ko musanzwe wari umuntu wose agira target yiwe je nibaza ko ndafise projet iyo nshaka gukora kandi ndafise ukuntu nshaka gutegura evenement yanje ya mbere ukuntu bimeze yapo ivyo biri mu nteguro ariko iki naco kwivuze musanzwe taburyo biragoye gutegura ikintu ciza nico bituma natwe tugomba gukora ibintu vyiza bidusaba uburyo nico bituma tudukeneye abadufasha bimba bise umutima kudufasha bikagenda neza kwa kurabizi evenement vraiment bidusaba ibintu binini cyane byinshi ariko nabwo bafise navuga yuko je vuba mu nteguro zanje uyu mwaka tugiyemo ni too much byiza by'wanje bazobibona abantu yabo ni indirimbo thank you indirimbo twumvirije benshi baravuga ati mbega bino bintu Costa Cox byaramubaye ko kumbura menga ariko avuga ubuzima nyabwo akavuga nyene ibibazo yaciyemwo muhira kiniki mbige indirimbo yanditse wisonze iki bro
Ambojije ndirimbo mu kuyandika abantu benshi nivyo bibaje ko arabuzima bwanje naciyemwo ariko mu byo navuze byose nivyo hari byo nshobora kuba je narabayemo n'ibindi nabonye muri societe hanze mu bantu nkabona ibintu ko bimeze ndavyishira ko ndavuga ati ndabikore ndavyandike kandi yandi mu kuyandika navuga yuko ndimbo nanditse niteguye ntabwo naniteguye kuyandika ariko bivaye narahantu ku kazi apana ngaha kandi hari ahantu hari bizarre hari ahantu ntari mu nzu narahantu gusa kuzuba nyene tu bivanye n'ibintu ariko ndakora muri ico gihe usanga watoye ikaramu n'urupapuro nyene kwa abantu nari indi nyene tu nagomba ngira control y'abakozi agakaira ndikamo iby'abakozi umva ku ruhande ukandika na composition y'indirimbo tunafata ndandika nyene ijya ndirimbo ndandika bon ndirimbo gushika naho nyene numva ko ngiye kwitwara muri studio ndayikora après indirimbo ntivyoroshe kuri je kubera ko mema abavyeyi banje barambagije wayi wanditse message nk'iyi ibintu ko twe tutabize hano muhira wewe mbivya vyagenze gute wabikuye kuki we wacyubishura gute barabimbagije ariko abavyeyi nabasiguriye ati je ndi artiste ivyo nkora si ngombwa nkora ibintu je nibona ko ndatanga message mbona iri ku bandi ufasha abandi kandi so rero naye basiguriye gushika naho bavyumva bavuga ati kumbe nuko ndavuga ati niko bimeze kubikora ku wanje nuko nebonye hanze birahari nitubeshe ari abantu abaye ubuzima bumeze nabi kandi bitavuga ko Imana itabazi bahera mu gitondo saa 6 lundi à vendredi bafungura ikijumbo n'ibiharage abo bantu barahari bariho nico gituma rero sinabeshe navuze ibintu mbona mu kibano ariko ndavyishaho kugira ngo vyigisha abandi ego Bega none Costa Cox twotubwiye ngo indirimbo wayanditse uri ku kazi uratubwira ko wari kurandika indirimbo ari uko iko control n'abakozi uko bari ko barakora mbega indirimbo zawe bahora bikurinda kugusaba revelation ivuye ku Mana kugira ngo ushobore kwandika indirimbo iri ku rutonde canke bihora bishika ukandika indirimbo bivanye na mind ugize muri ako kanya nyene bo rero ngahanye nibaza ko kurande gwanje ndashobora kwandika indirimbo ari message ndi konsaba Imana ndumva ari ikintu ushaka kwa abantu eske ndabaye iki ugasanga ndaronse ufatiro kanaka ikintu kanaka ni nkuko jewe uko ndi ushobora kuba ndi muri eglise ujya mwanya worship tukoze bahimbaza Imana nkasanga ndahawe indirimbo tundi haje imbere n'abandi tubatabizi me kujya kuturahimbaza nkisanga ndaronsa akajambo ndaronsa ka melody ukuntu nkataha mwandika zose ugataha nyene numva kuri inspire ni nayo majambo waririmba ego reje mu kwandika indirimbo amamuda batandukanye sinovuga ngo ni mudu ko mbanjamye apana uko nanditse yaramamaye nanditse ndi muhira wanashimye imvura ikiragwa ndi mu nzu tunjyanye mu gitanda mugabo ndumva melody ndirimbo ndavyuka mfata telefone ndarecordinga hofle hama candicara ndaraba hofle mawe niwe guca nicara tunka bapoze nkaraba message ikurikira we birashika uri no muri bus kumva nyene melody raje ukakigirwa ko wandika nyene cyangwa ukakigirwa ko fata audio mane na hahandi hamwe utavuga nje indirimbo ashobora kuza uronse revelation nyene cyangwa uronse nyene melody ucamumva nyene wo ukora nyene kawaida muri bus he na he ko je ndi umuntu ntakaje telefone mbabara kwa ko telefone yiwa ndabivuze kandi bazava ariko nizeka tazoyintwara bo telefone yiwanje ndayikunda cyane kubera ko ibi bituma projet menshi ndashobora kuba ndayishyiramo amaprojet nk'indirimbo 10 nifuza gusoma myaka nka 10 iri imbere umva ni projet nini rero mu gihe ntagaje telefone ndi umuntu wambere abazona gutagaza telefone ko iyi ni studio yo muhira ngendana tumenyereye abaririmbyi muga bakunda gukora ama album canke urukurikirane rw'indirimbo zitari nke we kubera iko tigera wiyumvira gukora ico kintu nk'abandi baririmbyi baba worshiper canke nk'abandi baririmbyi basanzwe bakunda gukora ico kintu bo cyo navuga nuko fete kuri ico onye ni kwa kundi nyene kuko ibi twe dukora ni urutonde rw'Imana mu bisanzwe rero ikimana imbwiye gukora mbanze kugifasha abantu mani ntabura na batano gifasha kandi abo batano kibafashije kibafasha cyane so ikintu cya album urakimbadiza ariko sinzi ntiharagira ko ndakilance ndakivuge ariko nuvuga ko ma projet wanje birahari kora ku indirimbo zozo ari message vraiment kandi nziza zirahari uretse ko gusasikaye gusa umuntu kwipanga akabona ibi bikenewe bisubiye ngo album ayisore neza imeze neza ubundi bwo ama projet ndiko nakora muri studio ategura ico kintu navuga ko mbo sinzi mu mwaka uza canke mu wundi ico kintu bizogenda neza yego Costa Cox urumuririmbyi
mugabo twari dukeneye freestyle nyine akapela ntoye cyane yego kugira ngo n'abafanzi ba Flip GTV cyangwa abafanzi b'umuziki ndondi abafanzi b'umuziki wa gospel bose bashobora kumva timbe umuririmbyi bakiriye reka yikore mugabo gato twumviritse mani ubwa mbere na mbere uyu mutipe yambaye umupira wa GSP team antuka bose barayizi cyane amajambo utubona na majambo akomeye cyane hari akarimbo bavuga ngo yanseze danije kwazobana nanje GSP team ndabakunda cyane kubera ko natanguye gukurimba cyane aba bajama batatu kandi mani rega n'indomene rega n'amajambo natatu hariho guys ndabegwa je murabizi umupira wa GSP team ndawisabiye bawume amaze ndawambara sivyo ndibaza babyumvise nawo nyene rega urazi ko Flip GTV dushika kure dutegereza urumva twe no hanze ni sawa baraza kubyumva bose babigiye vuba kubera ko umva ndakeneye t-shirt vuba nja Canada gukora projet umva ifunya namba ibintu by'iwacu by'abarundi ya hama naho biruko tindagushima kuko igihe cyawe ubikora neza thank you Lord yaramamaye n'umwami w'abami isi yose imushime arabikwiye duhimbaze byiza kuko n'umwami asumba byose yaduha y'amahoro ubu turi kumwe na Flip TV ni Flip GTV yaga bakunze ba Flip GTV re murumva ko dufise abarimvyi bafise impano imwe ikaze sana murumva ko no muririmbyi yikoze mvugago kidogo ahubwo dwatswe no gusinzira cameraman nawe nyene MC Blize nawe nyene habuze gato dusange yataye kamera so guys murumva reko ko ari impano zitangaje impano zimeze neza cyane izi nizo mpano tugomba gushigikira izi nizo mpano tugomba gushira handi hantu murazi ko Flip GTV twagurutse kugira dukoresha umwanya na cyane kugira ngo umuziki w'u Burundi tubushikana handi hantu murazi ko ari twe dufise urubuga guys so none niye nteguro uri kuritegurira muri 2020 kugira ngo abafanzi bagume bakwibuka abafanzi bagume bakwiteguriye ko ugiye gutanga ibintu bimeze neza mbona vuga ko integurira hari kandi ntabeshi ndibaza ko projet imwe murayizi murazi ko isomene iherana ariko ndagira tournage indirimbo shasha ni collabo n'umuririmbyi mwiza guys umuririmbyi mwiza nakabanga none cyanye urashaka kumutubwira n'abafanzi ko aradukurikirana none bashaka kumumenya mbona ibaza yuko sinzi kubakurikirana amapage yanje vuba cyane ifoto yiwe ya mbere ashaka kuyipostina nkayishirako coming soon ego ariko n'umuririmbyi muzi nawe uzi sivyo umuririmbyi tureha uburebure urumva ni sawa ndamusumje ubugangi tu so rero niyo ni projet dufise nuvuga ko twari tumaze imisi ko turitegura vuba cyane ukwezi kwa mbere ntigushobora guhera tutabaha icyo gikorwa gishasha ukwezi kwa mbere gushobora guheze naho intango z'ukwezi kwa kabiri ni indirimbo ubwanje ndemeza neza yuko ni indirimbo nziza indirimbo igiye gufasha abantu kubakomeza cyane no kububa ego kuko ubwanje je nawe kuvyiba kuri iyo ndirimbo mani no musana bavuga wavyibushe kubera ko indirimbo ikinyubaka cyane gose rero abandi wego kuburyo bwahumva usigaye no mwaririmbanye usigaye umusumba n'ubunini yandisuri neza yuko amafaranga kuri Flip GTV man mfite izi ndimi ziragoye kuri Flip GTV amafaranga azoza mumaze kumbiza ino ndirimbo ku bandi bantu bose muzokomezwa uburyo butandukanye rero ni kurambwira mugenza bati komera niyo jambo ryo mvano wabwira ya yes bakunze wa Flip GTV tuko turasoza kino kiganiro ariko twashaka sabe gatoyi ni indirimbo ya Noel uzi wewe kuko tugeze mu minsi ya Noel 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 gabasha ni nyinshi anaje na Noel mfise kweri muganda z'abandi nyene tuzisanzwe yego urumva nyene ziriho mugurumva nyene ko atari wawe nyene yimba na blame tu sawa nta kibazo reka dukishirize ko gatoye reka tuyu minsi ya Noel fo ko abafanzi wawe abafanzi b'umuziki bose ubifuriza Noel nziza murazi ko niyo minsi tugezemo n'umwaka mushasha
manager ngo makompoze indirimbo yanje noelanye abari ndabifuriza ko nivyo ko ndumva ndabifurije Noel nziza ibaberi y'amahoro kuko twaronse uw'amahoro atanga amahoro akadukomeza Noel nziza Noel nziza kuri mwebwe abantu mwese Flip Chief ibabwiye Noel nziza MP promoter avuze Noel nziza yes no ya tutibagiye na cameraman MC Blizo. So guys murumva ko akiyagirwa ko composer ahubwo rero iyo ndirimbo razi nakantu nzocisohora bo ufite rero manager w'i TV achaza n'indi motiso izisha kuri channel ya Flip GTV yaga so bakunze ba Flip GTV murana ko ikiganiro cyari kiryoshe umengo nitwoheza MC umengo nitwoheza kweri. So turabashimiye mwese abariko muradukurikira abariko baradukurikirana bari hanze y'igihugu turavuze tuti big up sana n'abari mu gihugu mwese twongera tubifuriza Noel nziza umwaka mushasha byabere umwaka w'amata n'ubuki umwaka wa 2020 babere umwaka w'amata n'ubuki biragoye no kuvuga guys so gusa turabakunda sana kandi murazi ko ibintu byose tubikoresha umwanya mwitega ibintu bimeze neza muri 2020 turazi ko tugiye kubahereza ibintu bimeze neza ciao ciao.